kugira ngo bumve yuko bashitse. Turamuhaye ikaze. Haleluya. Haleluya. Abagihumeka impwemu z'abakiriho. Haleluya. Abo hasi n'abo hejuru. Haleluya. Abafise amaboko. Haleluya. Abafise umunwa. Haleluya. Abagishobora gutwenga. Haleluya. Amen. Yesu n'umwami. Yesu araganje. Yesu ari ku ngoma. Yesu ari hagati muri twe. Yesu ni mwiza. Yesu araryoshe. Yesu aragukunda. Haleluya. Umugoroba mwiza ugira 8 w'ukwezi kwa 11 tuzigamwe turinzwe turanezerewe kuba hano muri nongoro y'Imana. Imana yatugabiye turanezerewe nk'abo muri nongoro kwakira abashitsi n'umugisha kwakira abashitsi. Aha turazi ko twakiriye abamarayika. Aburahamu ni wabizi yabikoze asanga yakiriye abamarayika, na twebwe turabizi ko twakiriye abamarayika kandi hari icyo twiteze, hari icyo twiteze kandi turakironka mu izina rya Yesu. Haleluya. Nagira mbanze ndabakire mwese muri rusangi, cyane cyane umuntu yoba ari ubwa mbere aho nyoka ikirenge hano, nagira aduze ikiganza ahari aho bicaye, uduze ikiganza umuntu ari ubwa mbere aho nyoye hano. Imana ibahezagire cyane, turabahaye ikaze. Ndabasabye niba mu bwa nyuma niba mu bwa nyuma muzogaruka, iyo ntebe turayikugabiye. Turayikugabiye ariko tuyisanga aho nyene, urumva ntibikunda kuyitwara nyuma duku tuyisanga aho nyene. Turaguhaye kaze no hanyuma, aha ni mu nzu kwa data n'ahacu twese, no hanyuma bigushobokeye uzoze, turaguhaye kaze. Haleluya. Turakiriye abakozi b'Imana bari hagati yacu, abungere. Reka abungere bari hagati yacu bavuye hirya no hino, bave hasi tubabone, kubona mwaje muri runo rusengero tubashimira Imana. Abungere ubuzi ko ari umwungere. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amashyi menshi, turakomera amashyi menshi. Haleluya. Imana ibahezagire cyane, mwagize neza kuza kuba hano. Ababatumiye bagize neza, natwe nko muhira turanezerewe no kubakira. Nimubona yuko iyo muguma mwicaye ntawe ari kubimenya, urumva kubera mu kwinjira tutabajije. Rero turanezerewe no kubakira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. N'abandi bakozi b'Imana mwese, Imana ibahezagire, ibahezagire cyane. Reka tubakire abashitsi b'iteka batugendeye. Turahera kuri reka mpere kuri nyakubahwa arongoye igisagara dufashe kwakira abandi bashitsi b'iteka batugendeye. Nyakubahwa kaze hano mudufashe kwakira. Mkuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa bashingamateka n'abakenguzamateka, banyakubahwa mama buntu, nyakubahwa mushikiranganje wo gufatana mu nda, nyakubahwa mutambukanyi umuhuza w'abarundi, banyakubahwa murongoye banke, ukaba murabavukanyi dukunda cyane gose, banyakubahwa abakozi b'Imana, ishengero ry'Imana
Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Tugire Kristo. Iteka turabahaye kaze muri nomoro y'Imana kanatsinda nomoro y'Imana turi wacu twese mugabo turabahaye kaze mwe by'umwihariko na cyane cyane ko uno munsi w'Imana amashengero ni benshi mu gisagara cya Bujumbura ariko mwahisemo ishengero ry'Urutare. Nagomba ishengero ry'Urutare mumfashe mukengurukire mushimire iteka ishengero mwagendeye ishengero ritekanye na cyane cyane muri bino bihe aho amashengero yo mu gisagara cya Bujumbura yabaye ndanse, aho yumvira yuko sinzi ko baniganira Imana, sinzi ibyo baniganira, mugabo bariko bariha amenye batwenzi. Nagomba mugafata akanya muheze namwe vuga ijambo kuri iyo terasoni, kuko mu ngoro y'Imana ntabwo muzibayo no kuvuga ijambo ry'Imana abanywanyi bose bakagenda banezerewe. Iteka nagomba nkeze ishyirahamwe MAC kuri iki kivugo kivuga kiti ubumwe mu budasa. Urumva yuko ubumwe mu budasa harimo ubwoko bw'Imana bwinshi, hanyuma bakongera bakavuga bati urusato rw'imbaragasa wivuga batanu. Urumva yuko iri shyirahamwe MAC ni ryo gushimira cyane rwose, nabo mumufashe tubikomera amashyi. Ariko y'iteka bunkundiye nagomba ntekerera akajambo kamwe abanyagisagara cya Bujumbura ko bahisemo kuza kudutega amatwi. Ako kajambo kari mu migwi itatu. Ubwa mbere nagomba ndabahimirize babungabunge umutekano w'igihugu, tuwubungabunge kuko atamutekano hari nta mahoro, atamutekano hari ntidushobora gukoranira hamwe ngo dusenge, atamutekano hari ntawe uja ku isoko, atamutekano hari n'abana ntibaja ku ishure. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nagomba nongere ndabahimirize nk'uko mbona mwese musa neza, yaba nari umusore ndoje gutora inkumi ngaha mbona akajya mwambaye neza musa neza, ariko rero muri iryo suku mwambaye neza mugabo nagomba aho mubaye mu kibando mugerageze musukure amakanivo, hanyuma ibicafu mwishyira ahantu, na cyane cyane ko abashinzwe quartier batowe mwitoreye aricyo gikorwa cya mbere bahimirizwa. Bahejeje kwegeranya imicafu bazoheza nabo bahamagarira ababakurira ari bo chef de zone, ari bo musitanteri, ndetse n'ibibagoye cyane rwose bazodutera akamo twebwe turongoye igisagara cya Bujumbura. Nagomba bunkundiye y'iteka nongere mvuge ikintu kimwe gihanze isi, aho amahanga makungu za rutura zugarijwe n'ikiza coronavirus. Twebwe ntitwabaye paranye, mugabo twebwe Imana yaduhaye yateye iteka. Mu mezi 3 aheze twaragize evaluation dusanga dufise 0 cas. Nagomba hanyuma rero kuri icyo kiza abaganga hari ibyo badutegetse gukora,
gufatanya minwe, kudakororera mu bantu, ugakororera mu mfuruka z'ukuboko, gukaraba kenshi ndetse n'ibindi. Ariko rero nagomba mfate kano kanya ndababwire yuko akarorero twaraye tukabonye aho nyine icyubahiro ariko araganuka ava mu gihugu cya Guinée Equatoriale. Mwarabonye ko yavuze ati igihugu mvuyemo nacyo nyine kirafise icyo kiza, atariko nagomba mu masaha 72 tuhejeje gupimwa n'abaganga heze tuja ahantu atari mu kibano kugira ngo ntitwandukize abenegihugu dusanzwe tubana. Nagomba rero mufate ako karorero keza umuvyeyi wacu Sebarundi we yafashe iya mbere, n'ubu akabandanya afata iya mbere. Rero mu gusozera nyiteka nagomba nogenda abikazi n'abakengurukira umwanya wose muze kuguma ngaha, muze kuroranirwa nabo mwagendanye, tugira amahoro.